Bakunzi ba Sami World TV muherereye hose turabahaye mwaramutse canke namwiriwe bivanye n'imihingo muherereyemo turabakunda cyane uko namwe mudahengeshanya kubitwereka kuri microphone ni nkengurutse Didier uno munsi dufise ikiganiro no kwitera ko ari ikiganiro kidasanzwe cyane kuko dufise n'umutumire adasanzwe muri studio za Sami World TV hanyuma no basaba yuko utarakora subscribe share na comment abanze anyarukire kwanza kuri channel yacu ya YouTube agire subscribe s'abonner asheko j'aime ni like sharing ni partage azabadufashije cyane kandi munakomeze kubona ibiganiro byacu igihe cyose nuko nabibabariye rero ikiganiro nikidasanzwe dufise umutumire adasanzwe nga muri studio za Sami World TV inge tumwegere gatoyi tumusabe n'umwidondoro kuwa karibu ego magize neza nkaba nitwa Niyonkuru Samuel ego urakoze cyane muriva uko nakazina kiwe kararyoshe cyane kameze neza turabaye ikaze rero cyane muri studio za Sami World TV ego magize neza karibu cyane mwiyumva gute turanezerewe cyane ni byiza gose ati aranezerewe gose kumbure natwe turishimye cyane muri Sami World TV n'abakunzi bose ariko baradukurikirana badahengeshe kudukurikirana kumbure nibaza ko nabone bibanezereje cyane kubona mutumire nk'uyu yashoboye kwigora uko namwe mubibona murabona yuko ari umuntu kumbure novuga yuko ntasanzwe bivanye nuko namwe murafise amaso nibaza yuko ufise amaso yerekwa bike naco gituma tuvuga ko twishimye cyane namwe nibaza ko mubyishimiye cyane na cyane ku byo tugiye kuganira mu mwanya tugiye kumarana ngaha duteramanye n'umutumire wacu ku bibazo tugiye kumubaza ikibazo ca mbere mbega ndakwite umusiribatere canke murubatse umusiribatere yego n'urubaka oya mbega ubwa mbere bwo kugira ngo abadukurikirana abakunzi bacu ba Sami World TV badukurikirana kuri channel ya YouTube bamenye bati tugo dukurikirana mbega Samuel ninde Samuel nyene n'umujene nyene agendana ubumuga ikindi bomumenyera ko nuko eheje amashuri y'intango abo yego amashuri y'intango ushatse kuvuga iki uhera nko mu wa mbere gushikana mu 13 amashuri yarangije wow turaje kwikigaruka cyane murumva yuko bakozi ba Sami World TV murumva ko ari ikintu kitoroshe cyane kandi kidasanzwe nova ko ari ikintu kidasanzwe darijya ari ivyo ari ibintu tutasanzwe tumenyereye na cyane ku bantu bagendana ubumuga murumva yuko ari ikintu kidasanzwe nibaze ko tujya kukigaruka ko ariko mutumire wacu Samuel wavuze yuko wahejeje amashure ndetse nanje ndagira nti turaje kubigaruka ko ariko apare y'ivyo uwo musanzwe mukora iki mu kazi ka misi yose usanzwe ndi umufundi w'amatelefone n'amaradio hamwe n'ibindi bintu nyene bya electronique ivyo urashaka kubikora yego ndagerageza kuvyo nshoboye ko nagize stage yavyo waravyize yego nico turaje kukigaruka ko handi hato ariko tumanze dutangure kuri vie privé ubwa mbere bwo mbega Samuel akunda iki mu buzima ubwa mbere bwo Samuel arafise abavyeyi duhere ku bavyeyi urafise abavyeyi mfise umwe mama n'ofise papa yaritavye Imana yego pole sana ariko nibaza ko nta kundi niyo nzira ariko no kwigumya urabona yuko yapfuye ngana gute yapfuye niga mu 12 wari ukuze yego wavyitwayemo gute ko umuntu aravye nuko umeze ubumuga ugendana kandi urumva yuko watugiye ko muri ico gihe wiga watonda kw'ishure byarashoboye korohera kandi vyanyoroheye gusa naragaragaza uko bose ntonda kw'ishure
turagaruka ko ukuntu ushobora kuba ingorane cyangwa intambamye ushobora kuba wagiye urahura nazo muri ibyo bintu bwa mbere none Samuel nk'umujene nk'abandi ndabona yuko vraiment umujene mwiza ashajije namwe murabibona neza yuko ari umujene atacabaye afise nibaze yuko murabona yuko yambara n'ibintu bigezeho sivyo bakiza Samuel yego cyane twajanishije ntagerageza Louis Vuitton yego sawa nibaza yuko n'umujene wo gutera intege cyane kuko murabona yuko ari umujene uko biri kose n'umuyabaga ari creatif uko biri kose ari creatif kuko nkuko yabitwemereye turaja gushika no ku kazi ka misi yose mu byakora wanashaka tunashike no kuri terrain mu byakora kugira ngo kumbure navyo bishobora guhereza ishaka urundi gwaruka rukamurabira ko intuzeye akarorero mbega Samuel akunda iki mu buzima ikakunda byinshi biravanye byari byo kuko twese ntitwakunda bimwe ari ikintu ushobora kuba ukunda gusumba ibindi kacisha mbere nkunda n'akazi kanje ka misi yose sanzwe nkora awe ikunda akazi ka misi yose none Samuel kumbona umujene ameze neza yambaye neza ta kibazo na gitoyi arakundanye gukunda naho n'ivyobora twizere yuko umumoma arahari nk'iyobora abo murumva yuko ibintu bimeze neza cyane kuko uko abandi ubuzima bwa misi yose tujyamo nawe arabujyamo kandi nta cyo mubuzaho yuko ngo ashobora kujya mu buzima bwa misi yose nkuko natwe ibidutunze nabyo bishobora kumutunga nibaze ko aho ntashobora kwihenze ntibihenze kubera ibyo tujyamo nawe nta kibazo nk'abandi bantu bakwije ivyangombwa nawe ntuvyimiriwe uragerageza ni byiza cyane reka rero tugaruke tuvuye muri vie privé yawe kumbure handi hato tuzoja mu idonido kugira ngo tushobore kumenya neza parcours ya Samuel nibaze ko ntihenze nta na kimwe tuzobikora sawa murakoze cyane no kuduhereza umuhango hanyuma tuje ku Samuel yavuze yuko ari umu intellectuel nibaze ko ntako ndihenda yego ndagerageza wavuze ko uri umu intellectuel kandi natwe turavyishimiye cyane nibaze yuko n'abakunzi bacu ba Samuel TV cyangwa abantu basari ku mu mihingo y'isi bariko baradukurikirana na cyane muri rurimi rw'ikirundi nibaza yuko barumva yuko ari ikintu kidasanzwe ko ni ikintu kidashikira bose kugira ngo umuntu agendane ubumuga ashobore guheza amashuri yiwe ya humanité komisa akaja mu ntuze mu rwego rw'aba intellectuel nk'abandi none Samuel ko tuzi yuko amashuri agoye cyane bigorana cyane ko kwiga buriya nibanga nibaza yuko ari kuko gitoroshe wabigenjeje gutegira ngo ushobore guhera mu wa mbere primaire ushike muri secondaire gushika naho urinda uronka diplome byagende washoye kubishora byakorohe yego namfise umuvyeyi yaranyitaho cyane none ntigize kuja ku ishuri yagwamigize kuja ku ishuri no kuvuga yuko yaguhereza ivyankenerwa byose byose arampa ntaco ndamubona yego none amaze gupfa hoho byakugendekeye gute amaze gupfa abagenzi bambaye hafi ushaka naho mbandaye ndaheze yego none mu primaire urayihejeje secondaire yoyo apa yuko ushaka kuronka agahera k'ishure dukoresho tw'ishure n'ibindi umuvyeyi yakwitaho kandi Imana imuhezagire iyo bari hose urumva ko yakoze igikorwa gikomeye cyane ariko hari n'ibindi nibaze yuko bishobora kuba ari kibazo cyane na cyane mu kwiyunguruza murabona yuko n'umujene uriko muramuraba portrait physique yiwe umwana ko ari umuboga ameze neza cyane ariko arafise ikibazo cyo kwiyunguruza byarashobora kukorohera ko ushobora kwiyunguruza ugiye kwishura uvuye muhira simisi yose hanangiye ikigongwe hama bakanyunguruza bivanye naho bakoraja shamashikana ku ishuri aho imvya imisi yose naragerageza uburyo bwose nshika nubwo nashika nacerewe barabona ukuntu ngenda bakantahura urumva ko ari ibintu bitoroshe cyane kandi binateye n'ikigongwe Imana yaraguzigamye kandi iragukomeza urashobora guheza amashuri yawe kumbure
ahaza tuzokwinjira mu idonido tunamenye wanashaka tunashike nawe ushobora kuba warize nibaza ko amashuri wagiye uracako mu gisagara canke mu Kanyosha mu gisagara naciyeyo no mu Kanyosha nivyaba ngombwa tuzohashika tunamenye inkuru zimbitse zerekeye Samuel yego murakoze cyane hanyuma wavuze rero urahejeje secondaire urayimaze uraronsa impamya bushobozi kabisa diplôme des humanités canke diplôme technique A2 diplôme technique A2 wow c'est très bien none ico gihe nibaza warakoze exeta watereye ukora exeta warayitoye canke byagenze gute exeta nayi gerageje gusa sinayitoye ku rugero ruhagije kumbure ngira ngo ntacyo uko biri kose n'ibindi umuntu yoshimira Imana urategekanya yuko ushobora kuja kwiga kaminuza ejo canke ejo aho bukera nabitegekanya gusa sinda bishira mu buryo cyaye mu ngiro kubera ikintu ne wibaze yuko urabona bishobora kuzokorohera kugira bizonyorera gusa aho gitaraboneka nyene uburyo nyene bw'umuryango urumva vyumvikana yuko bantu mu bakunzi bacu ba Sami World TV mudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube urumva neza yuko n'umujene ari afise impano kandi nibaza yuko afise n'ishaka ryo gushobora gushaka gushika ahagera kubona yuko nawe yogira ageze ni umuntu ufise umutima w'ikigongo canke umutima wo gushaka gufasha ntuzubure kumushika kosa Samuel kumbure turangiriza twikebandurira araja kuduhereza contact ingene uwo mukeneye yoshobora kumuronka hanyuma tukibandanya rero mu by'amashuri donc uvuga uti jewe bibaye ngombwa ndashaka kwiga na university none Samuel yifuza gushika ku ntuze kuri afise imbono iyahe yifuza gushika kuki mu buzima yifuza kuba igiki mu mwisi mu gihugu cy'u Burundi canke wanashaka ni canke no muri societe ikabashaka kumpa bivanye n'ubumenyi mbafise mu cyo nikiye nkagera abandi ahubwo nitwanahagarutse Samuel yize ibiki muri à l'école secondaire je nize informatique de maintenance wow informatique de maintenance urumva yuko informatique de maintenance wabizi abafundi bama machine ama ordinateur urumva wewe gukure para ordinateur nibaza ko atari kibazo kirekire cyane yego ndagerageza kweri uragerageza yego ejo uwo kwiyumvira yoshaka kurondera akaguhereza ico kiraka utangurana niba nta kimwe murakoze urumva abakozi ba Sami World TV yuko nakora binda bibabwira yuko ari muje nashoboye ibyo urumva ko ico ni kibazo gitoyi cyane kuri we ari ready gushobora kwapika ubumenyi yaronse mu ishure ko atakibazo na gitoyi urumva ko ni ibintu binezereje cyane hanyuma twari tukivuga tuti none wifuza kuzoba iki kugira ngo donc uvuga uti jewe no gukamisha ubumenyi narose mu ishure hanyuma nkitunga nk'abantu none nicyo nkeneye nta kindi kintu wifuza kuba nk'umuntu ari celebre nk'abandi uvuga uti naje mbi cyamamara ikabibaye bishitse umuntu yakira ivyo abonye yego uvuga uti nzobaho nyene ibisanzwe nk'uko n'abandi babayeho bikunze nyene umuntu ko ingabirana n'Imana ingabire n'Imana cy'umuntu arose nico nyene cyo yakira navuga ngo no musi mukuri ngo je niko zoba ngo wahindutse kandi ibintu programa y'Imana nyene bayagugiriye yego ni byiza cyane hanyuma nibaza yuko hari abariko baradukurikirana baravyumva kumbure hari umuntu ashaka kugira ati uwo mujene ndumva yuko afise impano ndashaka kumwegera mbega tutaranibagira ubwa mbere bwo Samuel nk'umuntu yovuga ati ndashikene kumwegera kugira ngo tuyage canke ndamwereka akagambi runaka canke utuntu afasha mu bijanye na maintenance y'amamashini yo kurondera gute contact yanje ni 62 585 317
yego ndondeye ko nimero niyo nkoresha no kuri WhatsApp kuri telefone isanzwe niyo nyene. Samuel yavuze yuko mu ntango y'ikiganiro yavuze yuko mu buzima bwa misi yose asanzwe ari umufundi w'amatelefone, none ibintu by'amatelefone birajanye n'ibintu vya maintenance y'amamashini? Yego birajanye byose no kurepara, gukora ni PS imwe yafuye ushiramwe iyindi, bise birajanirana. Yego Samuel abimaze igihe kingana gute muri ico gikorwa c'ubufundi cyo kurepara amatelefone? muri imyaka 3 irimwo iriko irarenga bukebuke. Yego kumbure nibaze ko ibintu byo kurepara amatelefone n'ibintu bisaba ubuhinga burebure cyane, bana ko n'utwuma rutuntu duto cyane. Kumbure ngira ngo mu mwanya abakunzi ba Sami World TV turabona neza uko Samuel abigenza pratiquement kuri tera ingene abikora bihinyanyura. Kumbure ntimwave mwibaza yuko turiko turashikuza cyangwa ibyo tuko turavuga byo atari byo. Mu mwanya turaja kubona yuko ibintu ari impamo. Murakoze cyane, nibaza yuko mu kiringo kitarenze nk'iminota nk'ibiri twese turaja kubona yuko Samuel ari umujene atoroshe, ari creatif. Murakoze cyane, twagiye. Bakunzi ba Sami World TV, twabemereye yuko ibintu atari amasigara cicaro, twabemereye yuko tubashikana kuri aho wa mujene atavyoroshe cyane, wa mujene ari creatif ariko agendana ubumuga, ahantu ayiyungunganiriza akorera ibi udukorwa twa misi yose. Yatwemereye yuko ari umufundi akomeye cyane, kandi murazi yuko yatubwiye yuko afise n'impamya bushobozi mu vya informatique de maintenance. Kucenge kuri ivyo akorana akazi ko kurepara amatelefone. Rero nibaze yuko ibintu atari agaseseshwa rumuri, byabaye ngombwa yuko dushika neza na neza ku kibanza cyaho akorera. Bakunzi ba Sami World TV, mubandanye muri kumwe natwe, hama mutibagira kugira subscribe, share na comment na like. Cameraman tugenda. Bakunzi ba Sami World TV, twabwiye yuko tutayaga amasigara cicaro. Wa mujene wa muyabaga ayisanzwe agendana ubumuga yiyungunganya mu kazi ka misi yose. Turamushikiriye, turashitse mu kibanza akoreramo aho yiyungunganya kugira ngo ashobore kubaho ubuzima bwa misi yose nk'abandi, nkuko abantu twe natwe tubayeho, ko n'abategereza kubaho adateze amaboko nkuko yabitwemereye, ko atashimiye yuko ashobora kuja gutega amaboko, kuja gusega ngo yirwa asegerereje. Yashimiye gukoresha umutwe wiwe, akoresha ingufu ziwe n'amaboko yiwe. Twamushikiriye gute? Sawa, murakomeye? Ego. Mwatwemereye yuko mushobora kudushikana aho mukorera, none buriya abakunzi bacu natwe nyene twashidikanyije twibaza yuko kumbure ngira ngo ivyo watubwiye byoba atari byo, ariko dusanze neza ko ivyo bintu bishoboka. Nivyo turayishikiye, turabo yarene mukorera nyene. Watugiye gukora amatelefone, urepara amatelefone, none itelefone urepara ziri he? Nizinga hanye ni nyine ndiko mwese. Izo ni zirepara? Yego. Iyo ni telefone bwoko bwa? Ni Kijitere. Ni ya Itel. Yego. None ko mbona ni telefone y'amatushe, birashika ugakora telefone z'ama Android. Yego ndavye gushariza ama system charge yabwo. Ama system ya charge? Hamwe na ecran ndazifuse.
nta bindi bintu telefone zishobora gupfa ku buryo ushobora kuzirepara bigoye gusumba. ni byinshi nk'amakamera yazo akunda gupfa cyane. Urashobora kutubwira ibintu telefone zishobora gupfa binakorera kugira ngo ushobore gutunganya akazi kawe ka buri munsi? Nk'icambere system charge ndazo ziteramo za telefone n'ama ekran yazo yamenetse ndahindura kana amakamera yafise ndabikora n'amakamera urashobora kuyateramo. Mbega none tuvuge ko hari watubwiye yuko usanzwe uri umu intellectuel ufise impamyabushobozi ya informatique de maintenance. Mbega tuvuge yuko hari isano rya riri hagati yo kurepara ama machine n'ibintu by'amatelefone, hari isano? Isano n'icyo bakorera byinshi bigira entretien yazo, bigira ama entretien bigira bamanye bikora bifunction, bibandanye bifunction. Yego. None ariko mbona umengo udutelefone ni dukeyi canke abakiriya ntabo bimeze gute? Abakiriya ntibaraboneka simisi yose baza. Simisi yose? Yego. Tuvuge rero yuko uno munsi abakiriya babaye bakeya ntibaraza. None uwo muri kumwe we n'umufundi agufasha canke n'umukiriya wawe? Umufundi nawe nyene arabikora nawe nyene. Yego. N'abaragerageza kabisa. None ibi bintu ukora ntabwo bishobora kuba bisaba yuko ukenera agatahe kugira ngo ushobore kwiyungunganya? Mutahe ntiyobura ntabwo kweri namwishi. Yego. None uwo mutahe ukenera kugira ngo ushobore kugura ibiki ngaha ko mbona umengo ni n'ibikoresho binini birebire cyane ufise? Aba materiel menshi akenerwa mu gifundi nka eta akabaho fe hasude akabaho amameter eka n'izindi pièces zose ni nyinshi isino zidomarwa zimare. None ivyo urabifise ubu? Bimwe ndabifise bitari bike. Ivyo udafise none ubona ko bishobora kukubera intambamyi mu gushobora gukora akazi kawe neza atakibazo? Yego niba mutaye nyene ubuze n'agatahe kaba kabuze. Yego. None usaba iki kugira ngo mu kazi kawe bishobore kukorohera ushobore kuronka ingene ushobora kuyungunganya neza ushobore kuronka izo materiel? Eka icyo nasaba nyene mutahe nyene n'ubuze ko amahera hari byose birakoreka. Usaba nde kuko bakunzi ba Samiwe TV channel yacu irabwa n'abantu benshi kumbure uyu nkuko twabigiye turabivuga uyu canke uriya ashobora gukurikirana ikiganiro akumva yuko bimuteye impuhwe kumbure Samuel nk'umufundi arafise icyo asaba. None ugisaba uko no gusaba n'uwari wese umwe n'igihugu wenyine avyumvisemo. Yego ushaka kukiyema gifise kugira ngo ushobore kwiyungunganya neza. Yego. None muri uwo mwuga wawe w'igifundi gukora amatelefone Samuel ashobora kuba afise vision icyo no kwita imbono runaka aha ashaka kugera mu gutunganya amatelefone cyangwa mu gifundi ciwe wifuza gushika he? Kandi byinshi ko nkeneye washobora kuvuga ngo ukene gushika aho utarahashika uko aho ukene gushika uhashikanwa n'uwundi muntu. Urabona yuko uracakorera mu gakioske kandi nakimbaho vyumvikana yuko naho ukorera bishobora gushika yuko ushobora kwifuza ikibanza kimeze neza ushobora gukoreramo. Yego. Igifuza n'ivyo reka gukunda usumuna barakorera nyene aho buryo bwiwe bugera mbere kuronka ahandi hantu haruta aho wakorera. Sawa, murakoze cyane bakunzi ba Samiwe TV. Bantu mudukurikirana murabona yuko wa mujene twababwira agendana ubumuga murabona hakorera ejo canke hirya ejo nimuze mubure kuza kumushorera. Umuntu afise agatelefone kagwaye ntabure kuza kumushorera na kare tunamuteza imbere. Murumva yuko we yashimye yuko ashobora kugira kuraba uko ashobora kwiteza imbere akoresheje ingufu ziwe n'amakoye. Ariko Samuel imbere ko turangiza kweri ki wewe utashimye yuko abantu benshi turabona yuko abagendana ubumuga surtout abajene baba bakuze canke n'abandi bose iyo bamaze kuba bafise ico kibazo cyo kugendana ubumuga bace bashima kuja mu isoko gusega canke bakaja ku mabarabara na cyane cyane mu bisagara. Kweri ki watevye wakoze Ngomba n'abavyeyi bakwibarutse. Biva n'abavyeyi bakwibarutse gute? Kuko nk'akarorero abenshi hari n'abo basegesha bamugaye kandi babo bafise amahera. Bari abasegesha ibimuga. Werera ivyo nivyo wazi. Ivyo nayemeye ko
urumva mbo ashobora kutagusegesha ariko ukagenda wowe ubwawe ukabikora ku giti cyawe we ko ikintu ndabona ko urashaka kwiyunguruza nawe uyunguruza nabi ariko urashaka gushika mu gisagara abashaka amashaka ko yenda bageze rwose ideplasa none ko ideplasa kuye udashaka kubikora nka kujya bagakora nuko nyine mvuga ati kwambanya na ubumuga n'ahandi no hagenda umvuga kuja gusaba nkuko abandi basega gusega si byabose yego none uhanura iki abantu bashobora kuko turavye ukuntu umugaye kumbure birashobora gushika n'umuntu afise ubumuga agashobora kwiyungunganya turamaze kubabona abatari bake mu gisagara ca Bujumbura biyungunganya badandaza kandi bafise ubumuga bagendana none uhanura iki ariko sishatse kuvuga yuko ugendana ubumuga wese kuko hari abashaka kugendana ubumuga bategereza kuba uko natwe tubaye kugira ngo natwe tubafashe kandi dutegereza kubikora ariko hari ugendana ubumuga nawe ashobore guhereza amaboko igikorwa nkuko nawe uriko urabikora akarero karaboneka none abandi bo bashobora kubikora turetse bajya abandi atakundi bogira abandi bo bahanuye hano abantu babusa bobo bakwe bo babasegeje n'abana babonye muri ville ntibasiba n'umuntu urubanza bahamana iminsi yose nta musirimu basiba ko nibasiba yego byiza rero bakoye hama bakabaho gute bagakora imigambi yabo nyene bivanye n'ukuntu abavyeyi babo babatunganije hama agataye bagakura he agataye nyene amashamba ariho menshi basaba imfashanyo bakaba wewe agataye bagakuye dusubiye inyuma gato je mutahe ko nakoresheje ubwenge bw'iwanje nta muntu uva ko ari impaye nabo biyungunganye nkuko wabigenjeje na cyane nk'uba yaragerageje kwegeranya dukeya acara abayegera yungunganye muri utwo nyene afuma nka make urakoze cyane bwana Samuel hanyuma nibaza yuko sinzi indi mpanuro atari yabagendana ubumuga gusa wohereza abandi ba jeune kugira ngo bakurire ikigwa nkuko nawe tubona uri creatif ushobora gukora uri dynamique wohanura iki abandi urundi rungano rugenza nashuna abantu basikindi bavuga mu kirundi bati murangwa n'ubundi kuko hano nabeshi bakomeye nduta ukuntu mbayeho mbona bakomeye baguma bicaye ahantu nyene hakuja gukora kurondera nk'ubuzi baguma bicaye nyene aho nyene barindira vya sasa vy'iwabo mu miryango yabo kandi ubuzi ari bwinshi bwa misi yose baguma barondera abantu babakorera byiza barondera ubuzi bakagerageza uburyo baza barakora bakigura nk'icyo bashatse kugura banakwifuza ikintu mugenzi wawe afise nkuko ugera kongera nk'ikintu ukibona ahantu mwagize isoni ubona kuciye kuko hano ufise amaboko yo kukirondera nawe ku buryo ucigura n'amanono baha bakabihiba nyene bakamera nk'abandi Samuel murakoze cyane ugwaruka mu mukurikirana murumva yuko icyo asaba yuko kumbure mwomera nkawe hanyuma tukamera nkawe tukamenya ingere dusha kwitunga tukaba creative nk'abandi tukaba dynamique hanyuma Samuel tugukengurukire cyane kuri uno mwanya mwashoye kuduhereza sawa namwe mwagize neza nizere ko neje cyo hegereje nitwagaruka mu zo guteramika nkuko sawa nta na kimwe urakoze cyane bakozi ba Samuel TV kiganiro kirangiriye ngaha turabakengurukiye cyane kuba namwashoye kudukurikirana mutibagira kuja kuri channel yacu ya YouTube ni Samuel TV mushire ko subscribe mushire ko share na comment muzaba mudufashije binini murakoze cyane